inyuma riba rirabatinyuma umutima ukomeretse niryo rihukiza ushonje riramubaza riruhuruje niryo nkinzo yanjye nziza ihora inkingira urutare rw'ubutatu inzu yanjye nibwe urutare rw'ubutatu inzu yanjye nibwe ni wewe wanyitanye urumani wanjye urumugera ndagira umukozi nkunda urumugera ndagira umukozi nkunda ni wewe bugingo bwanje kuri wewe niho ntanguranirwa niruka niwe ushitsayo ntanguranirwa niruka niwe ushitsayo ndasenga ishimwe gusenga naona baza kuvuga ibikubere naona baza kuvuga ibikubere sinshobora kugushikira ariko shitse mw'ijuru ntibazabokera ariko shitse mw'ijuru ntibazabokera sinshobora kugushima uko bibereye ariko shitse mw'ijuru ntibazabokera ariko shitse mw'ijuru ntibazabokera nirorere y'uwo munsi nzohora ngushima nzoremeshwa n'iryo zina ninagera vuba nzoremeshwa n'iryo zina ninagera vuba gusengera Imana itabura guseruka Imana yumva amasengesho Imana dusengera Imana dusengera Imana itabura guseruka Imana yumva amasengesho Imana dusengera Imana itabura guseruka Imana yumva amasengesho Imana dusengera Imana dusengera Imana itabura guseruka Imana yumva amasengesho
iyo mana dusenga irakomeye uri Imana nyamana 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 Amen. Yesu abahezagire. Nuko turashimiye Imana. Ibisigaye reka tugira twumve ijambo ry'Imana. Ego sinzi ko mutwumva. Turabumva. Ego reka dusabe Breza hari yugure mikro ashimira Imana kubimaze gukoreka asengere n'ijambo ry'Imana turamuhaye kaze. Yesu abahezagire. Amen. Mana data wa twese uri mu ijuru ugororotse tugushimiye urukundo rwawe tugushimiye imbabazi zawe tugushimiye we wadukoranije kuri uno munsi kugira ngo twumve ibyawe mu izina rya Yesu Kristo. Nushimwe Mana kandi nuhabwe icubahiro. Ibisigaye Mana tugushimiye ku ndirimbo zimaze kuririmbwa hano hantu. None rero Yesu wishimye kandi ubihererwe icubahiro. Turakweretse Mana amajambo yawe agiye kuvugwa hano hantu mu izina rya Yesu Kristo. Ngwino yabe mu ngwino tugirire neza ubwiza bw'Imana bube muri yo mu izina rya Yesu Kristo. Uherekeze ijambo ryawe n'ibimenyetso n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Muri iryo jambo nyene abaje bagwaye bakire mu izina rya Yesu. Abaje barushe baruhuke mu izina rya Yesu Kristo. Uzobukoze Mana. Ngwino bane nacu tugire neza muri byose. Bikoreka hano hantu byose Mana nta bari twebwe ariko izina ryawe rihabwe icubahiro muri byose. Mu izina yose twizeye. Amen. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi. Amen. Nuko turahaye kaze Pastor HilaireNininahazwe aca ashishikara kugira ngo tugaburirwe ijambo ry'Imana. Yesu abahezagire. Yesu abahezagire. Murakoze Mana, ndagushimiye kuri aka kanya keza uduhaye kugira ngo duteranire hano imbere yawe. Mana, imbere yawe hari amahoro. Ni wowe muremyi wacu, ni wowe Mana yacu, turi abawe. None tuje imbere yawe Mana kurata ubwiza bwawe. Tuje nk'abana baje ku muvyeyi wabo. Uri Alpha na Omega, uri intango n'iherezo, uri ivyizigiro vyacu, uri amahoro yacu. Nuze tugira tuganire ku majambo wakoresheje abasavyi bawe kugira ngo utuganirire, bakayandika bakayadusigarana kugira ngo tubwire ibinyegezwa vyawe, kugira ngo twibire ibanga y'ico wipfuza kudukorera ciza. None rero ndagushimiye Mwami, ndagushimiye kuri wese aza kumva rino jambo kandi rikamugira ko ikimazi. Uhoraho, ndasavye ngo iri jambo uriherekeze n'inkomezi z'ububasha, muhemu wawe uriherekeze n'ibitangaza n'ibimenyetso. Uyu munsi rikora impinduka mu mitima y'abarenze umwe, kugira ngo sega w'amahanga intahe yawe ishimwe n'icubahiro bibi vyawe. Tubigusavye twizeye ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.
amen. Ubwa mbere ntanguye kubashimira ko mwaje muri benshi muri kino kibanza, n'ivyiteka kubabona hano. Birashoboka ko bose ntoba nabaramukije, niba hari uwo twibagiye wakirira mu kanyo. Hanyuma abanezerewe no kubabona ngaha mwese mukoraniye ngaha munezerewe mushajije ku mitima yanyu. Ijuru ni iry'abariteramiye, si iry'abanyabwenge, si iryo abatoranijwe gusa. Twese twaratoranijwe, ariko ngo umwizera ntazotsindwa n'urubanza. Uyo nawe ninde? Ni Yesu Kristo. Ego rero nongeye kubaha ikaze, kandi nongeye ndabashimira ku kigoro mwagize mukemera kurindira aya masaha yitereye. Ubundi twaratubonana imbere y'iki gihe, ariko mwashimye mwemeye ko tubonana kuri aya masaha. Ego byambereye vyiza, kandi nanjye nezerewe no kusubira kubabona no kuganira namwe. Ijambo tugira tuganire, reka dusome ku kinyegezwa kiri mu Efeso igice ca mbere umurongo wa mbere gushika ku w'icumi. Abanyefeso igice ca mbere gushika ku murongo w'icumi. Pawulo niwe yandika ati, nagizwe intumwa ya Kristo nuko Imana yabigomvye. Ndabandikiye abera bari muri Efeso, babizigirwa bo muri Kristo Yesu. Ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva ku Mana wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ariyo se, iragahezagirwa, yaduhezagiriye imihezagiro yose y'impwemu ahantu ho mw'ijuru muri Kristo, nk'uko yadutoranirije muri we itanguriro ry'isi ritarashirwaho, kugira ngo tube abera, tutagira agasembwa imbere yayo, turi mu rukundo, kuko yabigabiye kera, duheshwa na Yesu Kristo gucika abana bayo ku bwayo, nk'uko yabigomvye, bikayihimbara, kugira ngo ubwiza bw'ubuntu bwayo bushimwe ubwo yatugabiriye muwo ikunda. Muri we niho duherwa gucungurwa n'amaraso yiwe, niko guharigwa ibicumuro vyacu, niko nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri, ubwo yadusesekarije mu bwenge bwose no kumenya, itwatiye ibanga ry'ivyigomba, nk'uko vyayihimbaye ibigabiye kera muri we, vy'ingene izogenza vyose igihe gikwiye gishitse, gukoraniriza vyose muri Kristo ibiri mw'ijuru n'ibiri mw'isi. Kuba muri uwo kwaduhesheje gucika ishamvu yayo, twashiriweho kera nk'uko iyo yabigabiye ikora vyose, nk'uko imigabo yo mu mutima wayo iri, kuzoba abo guhesha icubahiro ubwiza bwayo, twebwe abizigiye Kristo kera. Muri we namwe mwamaze kumva ijambo ry'ukuri, niryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, mumaze no kwizera, niho mwashiriweho kw'ikimenyetso, nico mpwemu yera yasezeranywe. Niwe ngwati y'umwandu tuzohabwa,
kugira ngo abo Imana yaronse ibacungure n'ubwiza bwayo bushimwe. Haleluya. Aya majambo umenga ni menshi, ariko avuga ikintu kimwe. Muri Yesu Kristo niho twahawe kuba abana b'Imana. Muri Yesu Kristo niho tugiye kuzokwegeranirizwa kugira ngo tubane n'Imana. Yaraduhaye ingwati yitwa mpwemu yera, le Saint Esprit, ngo ibe muri twebwe. Bamwe baramaze kuyumva, abandi baribaza ati mbega ndayifise canke ndayifise. Ni ubwenge nkoresha mu kwemera canke nkoresha ni mpwemu yera atuma nizera. Utagira mpwemu yera amusabe kugira ngo aze. Uyu ni wa wundi azoza abo bise mu Gifaransa le consolateur, ni waza muri twebwe n'amasengesho. Erega niho ntituzi gusenga, amasengesho yacu niwe yashikana imbere. Naho mpagaze imbere yanyu hari aho mvuga ikintu nkacibagira, ariko mpwemu yera akakizana nkamva ndakikubwiye. Nari narakimenye canke sinigeze ndakimenya, ariko mpwemu yera niwe ayobora abana b'Imana. Imana yigaragaza iri nkuko yatugaragariye Data na Mwana na mpwemu yera, ni bari muri umwe, bigaragaza muri umwe ariko gutandukanye. Rero kinezeye ngaha n'iri sezerano ngo ifise imigambi, Imana ifise imigambi yo kwegeraniriza ibiri ku isi no mw'ijuru hamwe. Uravyizeye mbega? Kandi ico gihe nuko kenshi twama twibaza ngo mbega none bizoba ryari? Tugasanga mbere hariho abagiye baratanga ibiharuro, hariho abagiye baribaza ibintu byinshi, mbere abandi nabo bakanaharira bakavuga ati ibyo uri uravuga ntiharagera. Ariko wewe aho uri niwicarana agakiza, iyo mwanya unyaruka canke uteba nta kipfuye. Byiza nuko woba gusa ufise uwo mpwemu w'Imana. Ego none rero reka twongere tubandanye twumve niyo Mana yacu. Murambabarira amajwi yari menshi. Reka twumve niyo Mana yacu ico yakoze. Dusomye rero mu Vyakozwe n'Intumwa, dusoma ijambo rikomeye riri muri 17:24. Turahasoma tubandanye. Havuga ngo Imana rurema yaremye isi n'ibirimwo vyose, iyo ko ariyo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'amaboko, kandi ntikoregwa n'amaboko y'abantu, nk'uri n'icakenye, kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhemuka n'ibindi byose, kandi yaremye amahanga yose y'abantu ibakuye mu muntu umwe, ngo basagaze mu isi yose. Yashinze ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yageze, icira abantu imbibe zaho baba, kugira ngo barondere Imana, ngo namba kumbure bakabakavye boyibona, naho itari kure y'umuntu n'umwe muri twebwe. Kuko muri yo ariho tubeshejweho, tugenda turi n'ubugingo, nk'uko na bamwe bo mu bigeneye indirimbo banyu bavuze bati, kuko natwe turi uruvyaro
ko natwe turi uruvyaro. Nuko rero turi uruvyaro rw'Imana, ntidukwiye kwiyumvira yuko Imana isa n'izahabu canke ifeza canke amabuye canke ivyabajwe n'ubuhinga n'ubwenge bw'abantu. Ego, aha umuntu yanditse canke umuntu n'Imana nyene yatumye iri jambo. Ntitwiyumvire ko Imana ngo isa n'izahabu. Hariho abantu bamaze kubona yuko izahabu ariyo Mana, ifeza arizo Mana, inzu arizo Mana, imiduga ariyo Mana. Oya, twe twaremwe n'Imana. Imana isumba ivyo vyose. Imana ni nkuru. Imana ntawe ushobora kuyimenya canke ngo ayimenyere. Imana ni nkuru cane. Imana iraturuta kuko niyo yaturemye. Niyo duha ubwenge. Bamwe yabahaye umwe wese yamuhaye ku rugero rwiwe, ariko ubwenge bw'Imana ntawoburondora kuko ni bwinshi cane. Imana rero, Imana ni rukundo. Iyo Mana ndababwira narayibonye, kuko niyo ikura umuntu aho yarari mu kutamenya ikamuha kuyimenya. Sinzi wewe ingene wakijijwe, ingene wakiriye Yesu. Hari igihe je nahora ngenda nkicara nkabona abantu bariko barashima Imana, bariko baranezerwa, nanje mfise ikibazo cyo kuvuga nti Mana womfasha nkakwemera, womfasha ngashobora kuronka ukwizera. Eheraba bariya ngene bafise ukwizera, ariko jewe nkaba ndiko ndanigana. None rero iyo Mana iyo isavye kwizera iraguha kwizera. Twizera iki? Imana yaturemye, ko ariyo yaremye ijuru n'isi n'ibirimwo vyose. Twizera yuko ariyo yarungitse umwana wayo Yesu Kristo, kandi uwo mwana wayo Yesu Kristo niwe azogaruka kutujana, azoza kutujana, kandi ngo ahazoba nawe ahazoba ahari niho yipfuza ko tuzoba turi, nkuko tubisoma muri Yohana 14 gushika ku karongo ka mbere, kuva kwa mbere kwa gatatu gushika kwa gatatu, ati nzoza kubajana kwa Data, kugira ngo aho muba, aho nzoba mbaye namwe abariho muzoba. Yarabisubiyemwo mu hantu henshi no mu bice vya 17 nyene muri iki gisomwa muri Yohana, naho nyine arabivuga ko azogaruka kutujana, azogaruka kutujana. Yesu yaduze mu ijuru haheze imyaka 2,000. Abantu rero ico gihe bari bazi ngo bucagaruka, bararindira. Bamwe mbere batangura kuvuga ati mbega ko murangu ivyo mwavuga ngo azogaruka ryari, ariko bimaze imyaka bivugwa. Sinzi ko nigeze kubatera iyo nkuru. Hari umupasiteri yigeze kumbwira ati rega na jewe nkiri umwana, nkiri umusore angana n'abo bana bawe Chicago. Yo aho ufise ibikwiye, ufise Yesu uba ufise ibikwiye. Ego, ufise Yesu niwe afise ubugingo. Wahiriwe ufise uwo mwana, kuko ufise uwo mwana niwe afise ubugingo. Ivyo twarabisomye ejo bundi. Ego, rero nico gituma muto kwihutira kugira ngo mwirundagire ko ubutunzi. Reka turabe muri Matayo 6:19. Matayo 6:19 naho tuza gusoma. Matayo 6:19 atubwira amajambo ngo ntimukirundanirize ubutunzi mw'isi, aho inyenzi n'ingese bibumara n'ibisuma bikimba bikabwiba, ariko mwirundanirize ubutunzi mw'ijuru, aho inyenzi n'ingese bitabumara, hatari ibisuma vyimba
ngo vyibe, kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho umutima wawe uzoba. Yesu ahezagire. Ingi gatoye tumanze turimbure kuri ako kajambo hanyuma tubandanye. Nababwiye ico gisomwa ni kuri Matayo 6:19 gushika kuri 21. Ntimukirundanirize ko ubutunzi nyakuri mbe ni ukuvuga rero turiko dusobanukirwa ubutunzi nyakuri. Ubutunzi nyakuri no musi reka tubandanye dusoma, tubandanye naho twari tugeze. Mpeje kuvuga ngo hatariyo ibisuma vyimba ngo vyibe, kuko ahari ubutunzi bwawe, aho ubutunzi bwawe buri, aho ariho umutima wawe uzoba. None wewe ubutunzi bwawe burihe? Mwene data Gilbert, mwene data Richard, mwene data Okrey, karibu. Mu butunzi bwawe burihe? Yego, reka tubandanye dusome. Nyaha nyene ni muri Matayo 6:33. Matayo 6:33. Ico gice ndabasaba ngo mugifate ku mutwe kuko kirakomeye cane. Iwanje kiraciye ko imusitari. Ngo reka mbere kuri 32. Nuko 31. Nuko ntimukiganye ngo tuzorya iki, canke tuzonywa iki, canke tuzokwambara iki, kuko ivyo vyose abanyamahanga ari vyo bitwararika. Ariko so wo mw'ijuru arazi ko ivyo vyose mubikena. Ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, niho vyose muzovyongererwa. Amen. Ego, ibi aya n'amajambo akomeye dukwiye kumenya aho ubutunzi bwacu buri. Nukuri muri iyi si umuntu karibu nabonye n'ubundi tutakiriye ni Jean-Luc, karibu nawe. Ego, nukuri rero muri ino si turagira imyitwarariko myinshi, kandi si ukuvuga ngo ni imyitwarariko itagira akamaro. Ni imyitwarariko ifise akamaro, ariko umwitwarariko wa mbere ube uwo kumenya yuko kwitwararika ubwami bw'Imana. Ego, hariho ururirimbo ruvuga ngo mbega nshuti wewe uzojayo, nje nzojayo, nta mubabaro uriyo, nta gahinda kariyo, tuzobaho mu kanyamuneza iteka. None rero nshuti yanje, nezerewe n'ubu no usubira kugushira mu ndege. Wewe Imana ntiyakurobanuye ngo nukubera ngo uri umunyavyaha, ngo nukubera izi mvo canke ziriya. Imana ikunda abantu bose kandi idukunda kumwe. Idufise ko umugambi umwe mukuru. Uwo mugambi nuko kugira ngo twese turokoke, tumenye ukuri, turonke agakiza. Ego, uyu munsi ni umunsi wawe wo kwakira agakiza. Kumbura aya majambo kuri wewe si mashasha, oya si mashasha namba, ariko ubuye mbona n'ubuhinga buriho, ariko cyane cyane iyo dutelefoni iwacu hariya yo tuva, niho bakunda kutubwira ngo urumva ngo telefone ngo yari ku muriro. Nukuvuga iki? Nukuvuga ko umuriro wari waheze, none bagiye gushiramwo ubundi muriro. Natwe biradusaba ko twama dufise umuriro. Ikidutwara umubiri si umwanya tumara turiko turavuga. Igome
ariko ikidutwara umuriro ni ivyaha no kutegera Imana. None rero kuja kuri charge no gusenga, kuja kuri charge no gusoma ijambo ry'Imana, kuja kuri charge no guhimbaza Imana nk'uko mwabikoze, nk'uko muriko murabikora. Kandi iyo Mana, Imana dusenga irakomeye, irumva amasengesho, iratwumva iyo tuvuze. N'ubu yibwire ikiri ku mutima wawe. Erega nababwiye nti jewe narasenga nkavuga nti Mana mu kwizera, yego wewe uragwaye kumbure ufise amagara make, none ntuzi ingene uzokira, abaganga bakubwiye ngo ibi n'ibi n'ibi n'ibi, kandi birashobora no kuba ari ivyo, kandi birashobora no kugenda nk'uko babivuze, ariko ivyo ntaco bikura ku Mana, ntaco bikura ku rukundo Imana igufitiye, kandi Imana ikora ibitangaza. Ntagira ndakurarike wewe nshuti yanje, n'uyu munsi uze ku Mana n'umutima wawe wugurutse, kuko Imana, ijambo ry'Imana ritubwira ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko azabona ubugingo budashira. Nawe uwo munsi urahawe ikaze n'uwo Yesu, kuko ashaka kugukiza ivyaha kw'isi. Arashobora kandi arafise ububasha bwo kubigukiza, ariko kandi garanti nuko atanga ubugingo budashira. Yesu rero abahezagire. N'aya majambo numvise abira mu mutima wanje kuri uno munsi uri hejuru, ngo ndayababwire mwumve ko munezerewe. Hari ikintu mukora. Imana ni rukundo, Imana ni rukundo, Imana ituma twama tunezere. Namwe munezerwe, mwongere munezerwe mu Mwami. Mw'ivyo mushaka vyose mubishikirize Imana mu masengesho. Reka tuharabe muri Filipi 4:6 gushika kuri 10. Reka tuharabe abari naho duhereza iri jambo. Abafilipi 4 duhereye ku murongo wa 6 turasoma ngo ntimugire ico mwiganyira, ariko muri vyose mugomba bimenyeshwe Imana mu gusenga no mu kwinginga, bifatanije no gukenguruka. Ego, hanyuma maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoshibamira imitima yanyu n'ivyiyumviro byanyu muri Kristo. Ibisigaye bene data, ivy'ukuri vyose, ivyo kubahwa vyose, ibigororotse vyose, ibitanduye vyose, ivy'igikundiro vyose, ibishimwa vyose, ni haba hariho ingeso nziza, ni haba hariho ushimwa, aba ari vyo mwiyumvira. Yesu abahezagire. Amen. Mwami Yesu arakoze kutugaburira amajambo. Mana ndagushimiye kuri aba bene data bakoraniye muri kino kibanza kugira ngo bumve aya majambo yawe. None data buja tusavye ngo aya majambo atwubake kandi aturemeshe aho tugendera hose. Mana twumve ko turi kumwe nawe, twumve ko turiko tukomezwa nawe, uzoba ukoze nyaguhora ku ngoma. Ndakweretse aba bene data Mana aho bari hose Mana, hariya mu buraruko Vedene, aha muri Gore hafi y'Ubuholande, Mana yo mwijuru, hariya mu buraruko amaja Hamburu, ahimuho aba bari Freshene na hariya muri za Hanover Wolfsburg Mana, bose n'abari muri Emirate n'abari hirya no hino muri iki gihugu, n'ahibone no muri Krefeld, eka mu ntara zose aba bene data barimwo, ubahezagire, ubahezagire Mana, naho ubutunzi bw'imitima yabo buri Mana bube abari wewe. Dusavye ngo ubahezagirire ingo n'imiryango Mana yo mwijuru, ubane nabo Mana. Hagiye gutangura indwi, muri iyi ndwi Mana batwenze nk'uko wabikoreye bamwe muri twebwe
kandi n'ubu bakomeza udutwenza kuko ari wowe udufasha akaboko. Ndagushima Mana kuko wowe uri Imana nzima, Imana ihoraho, Imana mutananirwa. Ni wowe butunzi bwacu kandi watwigaragarije muri Yesu Kristo. Twabwiwe ngo tugiye kwegeranirizwa hamwe muri Kristo. Mana turashaka ngo twese tuze tuhaboneke kuri uyu munsi, ntihazigire ubusiba Mana. Na babandi batashoboye kuza ngaha Mana, nabo uzubibuke, uzubatuzanire, uzubazane natwe tuze turirimbane nabo n'akanyamuneza ko wakoze kugira ngo uduhuze. Yesu turagushimiye, turagushimiye Mukiza, tuguhaye iyi ndwi yose, tuguhaye ubugingo bwacu bwose, tuguhaye iki gikorwa kiriko kirakorwa muri aka kanya. Wowe wigabe wiganze Mana, udutsindanishirize no mu ntambara tutazi Mana. Mu ruvyaro uduhezagirire abo twubakanye, uduhezagirire ibibondo, uduhezagirire abavyeyi Mana yo mw'ijuru, abatuyoboye baba ngaha, abaha mu gihugu twasavye indaro, abari hariya twaje tuva, bose Mana ubahezagire Mana. Dusavye Mana ngo ahari intambara Mana wowe uzihoshe Mana yo mw'ijuru. Tukweretse Isirayeli, turakweretse Isirayeli n'isezerano wagize n'ubwoko bwawe Mana, isezerano wagize na Aburahamu na Isaki na Yakobo, maze Mana ngo tuze tubibone risohoye. Turagusabiye Mana n'abari mu gahinda bose Mana yo mw'ijuru, dusavye Mana ngo ukuri gutsinde databuja ikinyoma. Wigabe wiganze Mana kuko uri Imana ihoraho kandi ishobora byose. Turasaba ibihugu Mana biri mu ntambara, reka dusabire igihugu ca Kongo Mana, sega amahanga, turasavye ngo uhagarike uruhagarara muri kiriya gihugu, neka no mu bindi bihugu Mana byose bibangamiwe n'intambara, ngo uhagarare, yaba Ukraine, yaba ibihugu byo mu karere k'uburengero bwa Afrika Mana yo mw'ijuru, y'Abasudani canke y'Abasudani, y'Abasomalia, databuja Mana turasabye ngo wowe wigabe wiganze. Urakoze uragahora ku ngoma Mana. Turakwetse abakozi b'Imana bariko bagwanira ku rundi rubuga, urubuga rw'impwemu, ngo bakomeze mu ntambara barimwo, ubatsindanishirize mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni mu izina rya Yesu dusavye kandi twizeye, amen. 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 Nuko Yesu abahezagire. Amen. Umuririmbyi niwe yaririmbye ngo kubimenya ni kwiza gose, nduwa Yesu sinkekeranya, nzigamwa n'ushobora byose, nkimwizeye ntawo munyaga. Yambwiye ko ndi umunyabyaha, ndihana ndizera arankiza, nibyo ndirimba nibyo mvuga, jewe shima umukizi isi yose. Sinshiganza ndamwigabiye, ntiriwe nuko mba muri we, nkomanitezi zitazoma, bivuye mu rukundo rwe. Yambwiye ko ndi umunyabyaha, ndihana ndizera arankiza, nibyo ndirimba nibyo mvuga, jewe shima umukizi minsi yose. Yesu abahezagire, Yesu abahezagire. Karagaciyemwo nyene, ariko turanezerewe no kumva ijambo ry'Imana. Imana yacu ni nyabushobozi, ni Imana ititwaza akabando ngo irashaka, ni Imana ituma bikunda, ni Imana izinga ijoro ikazingira umurango, nta mwana w'umuntu yabikora, ni ibikorwa byayo binini binini. Ni Imana ituma izuba ryaka, ni Imana iduha impwemu tugahema tugahemuka, ni Imana abayizigiye bazoba amahoro kandi bazotaha ahantu heza.
kubimenya rero ni ikintu gihambaye, kubimenya ni igikorwa Imana yashize muri twebwe, niyo yatanga kutwimenyekanisha natwe turayimenya, hama itugera ko dusenga, kuko Bibiliya ivuga ngo umuntu adasenga yama mu byaha byiwe, arabikora n'ejo akabikora kuko aguma aboshwe. Ariko uwihaye Yesu n'ibimara byose, aheza inyota mbi iri mu muntu, akamuha inyota yo gusenga no kwizera no kurondera ijuru, ibyo akaba ari byo bimunezera. None rero turasabye Yesu uyu mugoroba ngo atugendere, akore kuri umwe wese, kugira ngo mbeho nidegembya muri Kristo Yesu, intsinzi yiwe muri je, kandi intsinzi yiwe ibe muri mwene data, tugendane intsinzi, kuko Yesu niwe mahoro atemba ava mu nda yacu, amahoro meza adatwagwa n'iki canke ikindi, amahoro nyakuri. Nuko rero tugomba dusenge, nta muntu yovyishoboza, nta n'umuntu yovyiha, muga kubera twaje Yesu ahindura ibyanse guhinduka. Haleluya. Yesu ahindura ibyanse guhinduka. Yesu niwe abohora umwana w'umuntu yaraboshwe n'iki canke kiriya, muga akamubohora akaca yidegembya agashima Imana. Nuko tugomba dusabe mwene data Perez avyaguruke agira dusengere kugira ngo Imana yo mwijuru iduhe inkomezi, Imana yo mwijuru iduharire kuba twaje. Rero umuririmbyi niwe yavuze ngo ndazi ko mfite ibyaha byinshi mu mutima, byose ndabikuzaniye Mwana, nawe ubinkureko. Yego, none turamuhaye kaze adusengere, umuntu wese abumwishikira imbere y'Imana, kandi umuntu wese asenge kugira ngo abwire Yesu kijya nyene ca kindi na ca kindi nica mugomba, kugira ngo ijuru ribeho ritunezererewe, data abe atunezererewe, avuga ngo twaramwihaye nawe n'umwami wacu, turamuhaye kaze. Yesu amuze. Haleluya. Murakoze cyane. Reka dushime Imana. Mana ugororoka, urera, turi imbere yawe ubwoko bwawe, twakoranye kuri uno munsi mwiza watwongeye kuba hamwe. Mwami Yesu, turagushimiye ku majambo meza umaze kutugaburira, turagushimiye ko umwe wese avuye hano hantu afise inyishu y'ivyiwe. Data nukuri twaje turagushimiye kuvuganya nacu ucishije mu majambo, turagushimiye Mana kuvugana natwe, utwitwararika uko bukeye uko bwije. None n'ubu nyene turi imbere yawe Mana, nukuri uko twaje siko tuza kuva hano hantu. Turabigushimiye ko umwe wese inyishu yiwe aza kuva hano hantu ayirose. Mana turagushimiye kutwitwararitse mu butandukane bwacu, mu kutaba kumwe kwacu, ariko kuri runo rubuga urahacu ukavugana nacu, ukishura imitwaro. Mwami Yesu, nukuri turabigushimiye kutwitwararitse, turabigushimiye ko ibyacu birimwo, turagushimiye Mwami Yesu ko na ntaryo kugira neza kwawe kudukurikirana. None n'ubu nyene turi imbere yawe Mana, ntavyo twokwishoboza, nta nkomezi tworonka, ariko ntakekeranya ndazi uri kumwe nacu uko bishoboka. Turagusaba n'ubu nyene ukomeze kubana nacu. Mwami Yesu, biri imbere yacu umenga harabanye, umenga ntiharengana, turi kumwe nawe hararengana. Mwami Yesu, turi kumwe nawe hariho ivyishugwa, turi kumwe nawe hari bitatwitamba imbere. Turakwinginze ushishikare kubana nacu muri runo rugendo rwacu kuja mu ijuru, tukubone ibumoso, tukubone iburaruko, eka impande zose aba ari wowe tubona. Mwami Yesu, umwe wese ahari agenda abona wewe, urema intahe mu mitima yacu, urema amashimwe mu mitima yacu, kubwa bya bindi by'umwe wese uzi. Mwami Yesu, urema amashimwe, urema intahe, uzoba ukoze Data buja mwiza. Dusengeye n'umurimo washize imbere yacu, ngudukomereze, ntavyo twoshobora. Mwami Yesu, intege zokwanka zigacika, ariko uri kumwe nacu turazi ko bishoboka. Shishikara ubana nacu, ukomeza abakozi washize imbere. Mwami Yesu, uzoba ukoze ikirushirije vyose kuri wa munsi
uzoduhe kugira iherezo ryiza, uzoduhe kubana nawe mu ijuru, uzoba ukoze databuja mwiza, turaguhaye kaze no mu bisigaye kuvugirwa hano hantu, ubane nacu muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. nuko Yesu abahezagire. Amen.